ntabwo bamfise kubera ko n'igihe ntangura gukora filme nta muntu twavuganye ngo uzunshigikire uzonkunde uzogira iki rero namba Imana kiriya gihe yarabankundishije igikorwa nari nakoze kikabankundisha nta nkeka n'ubu Imana iracari kumwe nanje kandi na filme nabateguriye ndazi yuko izobagarukana ikabakundisha kandi ariko lancement mu bisanzwe canke kwerekana film ubwa mbere ni kirori mu mazibanga yo kunyura umutima warahuye turaganira fanina aramagara kuri biro nsanzwe ndi umufana wiyo voilà dusanzwe turi n'abagenzi apaya Vyuka TV kubona cyane ko mudushikiye natwe turabashikiye murabizi ko dushikirana rero nkuko biri reka dutangure kino kiganiro cyacu duha ijambo nyine company Wafa kabiri fanena vini ko bimeze abaramutse hama tubwire n'ibyo twaje gukora hama natudondorere bano bantu turi kumwe komisa kugira ngo tuvuge ku ijambo karibu cyane mamla Asante ndabaramukije mwese ubwa mbere mbanje gushima Imana yo yemeye ko tugira mu kino kibanza ikaba yari yateguye umunsi ngo dushobore kuganira namwe ndabashimiye mwese vyimva mutima nukuri sese ko nabashimira ego jewe ni Fanira Vine amazina nahawe n'umwuga nkora wa filme ako mazina yanje ni Faxine Uwimana natanguye gukora filme ari mu mpera za 2018 mwebwe nyine abanyamakuru n'abanditsi mwaranshikikiye cyane bikomeye bituma uyu munsi mbangeze aho ngeze nukuri Imana ibahumugisha cyane gose ego uyu munsi rero icyo cyatuzanye ngaha kwa kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha cha filme yitwa Data nayo maze igihe kinini ariko ndaboneka ntariko ndakora filme ku mpamvu zo kurongorwa kwanza ndanabashimire muri mwebwe naraharonse umugabo mwarankunze muranshigikira n'umugabo muramuma ego rero akintwara naragiye murabizi nyene vy'abageni no gutwara inda no kuvyara ntivyakunda uko nguma ku murimo uko bisanzwe ngo ngume ndabaha izindi film rero hari haheze igihe kinini ariko ndaboneka nico gituma navuze ati uyu munsi vyompimbara cyane babene Data tuganiriye kugira ndabamenyeshe ko nagarutse mu gikorwa bongere banshigikire rero ni série izoba yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filme zishingiye mu miryango abatazi inta yanje narigeze kuba kera cyane ntazi uko nzokina filme nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamo ko nzobwandika nasaba Imana ko nobwandika mwikaye cyangwa mwikane nkuku hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo akazogikosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene abamama abapapa nyene akongira amahigwe nisanga muri kariyeri ya filme namwe muranyakira kandi muranshigikira rero nico gituma ubunye amafilme yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye umwe nayo gucisha mwaca gitabo kumbure ndabibashikirize nkiriho mbone n'amakomantere yanyu no kuri Imana bahumugisha rero iyo serie izoba yitwa Data izoba irimwo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosora ico gitabo canje akakidandaza imfura yanje ariko harimo n'undi mwana nyene nawe nyene wanje harimo n'abandi batandukanye ikazoshikwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Source du Nil tukaba nshimiye kandi n'amakampani yanshigikiye kugira ngo urubanza rwa Lovende rugende neza ariko cyane ndashimira n'abasenzi bagiye baransengera kugira ngo ngaruke mu murimo kandi meze neza cyane hariho bamwe turi kumwe hano hazoba hariho n'ababateramisha baririmbye murababona hariho Mamao Estanish na Francis Deste bazobateramisha reka babanze bidondore kwanza nagumye mvuga micro amakampani ataramenya ibintu byo gushigikira abaartiste zindi byo muri Nice Paint ni ishirahamwe ryaje hano mu Burundi rikorera siège iri muri
muri quartier 10 mu Ngagara avenue de l'Otraco numero 12. Muri Nice Paint dukora amarangi y'ubwoko bwose yo ku mazu. Turakora amarangi y'amazi n'ay'amavuta. Muri ayo marangi y'amazi aratandukanye. Hariho ubwoko butatu bw'amarangi dusiga indani mu nzu. Hakaba n'ubwoko bubiri dusiga hanze. Hakaba n'amaverni yo ku miryango no ku mabuye. Turakora kandi muri Nice Paint ariyo ico bita stone finishing, ni twatubuye muzoza murabona ku madecor soit nko ku nkingi canke ku madese. Kandi muri Nice Paint turafise amakolabo, turafise kandi n'amamastike yo kubiyo. Uko tuza kuganira turaza kubasigurira ingene bigenda birakorwa murakoze. Ndabaramukije mwese. Nitwa Francis Destin, nsanzwe ndi umuririmbyi cyane cyane akorera mu karere ko guhimbaza Imana. Natwe ibyo dukora sinibaza ko turinda kubivuga, bivuga mu ijambo rimwe, amaserivisi dukora bivuga mu ijambo rimwe. Nuko mubibona turi hano kugira ngo dushyigikire umukunzi wacu akaba n'umubyeyi. Kuri uwo munsi nyine udasanzwe turitegura. So rero ku bazoba bahari, ku bazoba bitabiriye, ku bazoba bari hano mu gihugu cyangwa batari hano mu gihugu, twebwe icyo tuzoba tujeje kuzoba ari ugutuma mutagira irungu. Tuzoba gutuma mutagira irungu muri ivyo birori kandi mukagira umunezero, na cyane cyane mukaza muribuka no gushimira Imana mu bihe byose. Niko Imana ibahezagiye. Ndagashire ndashimira amakampuni yanyizeye hano naho nicaye nka Fanny Lavine watwafa ariko ndahicaye nk'umu brand ambassador wa Seka Nawe, aho ari company ikora amapampers n'amakotex meza cyane uyakoresheje ntiyicuza. Ako kandi ndi nk'umu brand ambassador wa Mazi kandi Water. Urabizi ko atanayandi mazi umuntu anywa ace yongera avuga ati nyongera kandi ni kandi Water. Tugire Kristo. Nakaze Kristo. Muri Imana bari nawe. Nanje ku mazina nitwa Nishimwe Esther, niwe Esther Nishi. Hano ndahari naje gushigikira ibikorwa vya mama lawo ngahanye. Fanny Lavine turamwemera cyane kandi murabizi ko ari novuga ko mu baserukizi b'amakinyi b'amareresi akomeye cyane mu gihugu. Rero ndahari nka jewe muririmbye nzoba ndiko ndanima ngira ngo muri iyo soirée amakandi nkaba naserukiye na brand ya Mugwedengo House ariyo maison. Navuga ko ndiko ndashaka kuduza mwino minsi. Muri iyo maison hazoba harimo ibikorwa vya studio ya recording, photo na video shooting, ngira ngo n'ibindi pembeni n'ishure yo kwigisha abantu bifuza kuvuza instrument. Ariko ico c'ishure kiracyari muri rêve nikiraba sera. Rero ndi hano kubw'iyo mpamvu rero ngira ngo tuzoba turitegura kuryosha ibirori bya 22 juin. Tukangira ngo sinobivuga byose mugabo ndabibemereye ko bizoba biryoshe cyane. Turakwizeye. Ku mazina nkaba nitwa Ndayishimiye Nelly, nkaba nkora muri societe bita DH Telecom Imprimerie. Natwe turi hano nk'abantu basanzwe ba partenaire basanzwe bakorana na Fanny Lavine mu kumushigikira. Nitwe dukora utu block note mu natwe turakoresha hano nk'iyi bash mubona inyuma yacu, nitwe twabisohoye. DH Telecom rero niki sanzwe ari imprimerie ikorera hanyene mu gisagara ca Bujumbura. Dukorera Avenue Pierre Ngendandumwe, Central Building numero 301, aho benshi bamenyereye etage bita kwa Kabwa. Mu byo dukora harimo ama impression. Turagira ama impression ku mipira, ku nkofero, ku mitaka, ikintu cyose umuntu yipfuza kijanye na visibility. Yego turi ngaha rero nk'abaje kumushigikira natwe ko turashikira abanyempano
murakoze cyane. Okay, nibaze ko bitahuritse mwavyumvise aba n'izindi company stage mubonamo ngaho harimo leta yacu baradushikiye bihagije ariko cyane cyane meri tugira ko tubashimira aho na meri de la ville yishike muri sale tuzokoreramo akavuga ati wow turashimiye RTNB turashimiye Lucky Company iyi niyo mu kukirimba niyo mukuru Lucky Company isanzwe ikora amavuta meza cyane. Voilà, harimo Sekana ikora ama Cotex, DH Telecom mwayumvise irebe ikaba irebe murabizi ko turi n'aba best influencer bayo. Harimo na Kandi, harimo na Silent Vibe, RPS ni babandi bakora ibintu by'ama sound. Isigura ko hari umuziki mwiza. Ugwedengwe mwavyumvise kari Estanish, harimo na Holy Mountain, iyi ni ministry, harimo na NS Empire, harimo na Nierido na Wema Entertainment, Merci, na Sprint na BTV n'izindi televiziyo zose ziri ngaha zadusapotinze bihagije. Rero murabyumvise sinzi kugira ngo tunyarutse tujane n'ibibazo sivyo ako twatevye tujane n'ibibazo tugire bangahe Starboy ubimenye tugire batanu batatu ba mbere baduze ikiganza harimo Raj harimo na Malove na Starboy tunyarutsa murakoze kumpa akanya Raja yabajije ati muze muravuga n'amazina yanyu yabajije ati ko muriko murashiramo uburyo bwinshi ntimufise ubwoba yuko mutazohava mubwinjiza bivanye n'abantu bazohava baza muri iyo evenement nico gituma twabahamagaye burya kugira ngo muhimirize abantu munadufashe gushika kumbura aho tudashika mubabwire ivy'iki giteramo mu bisanzwe ni lancement sinzi gituma abantu bo muri filme lancement bakunze kwigira mengana ibintu vy'inama baricaye baragowe ariko lancement mu bisanzwe canke kwerekana film ubwa mbere ni kirori ni show rero nico gituma barashima twashizemo abanyamuziki sinzi gituma mwabonye twagize aba ni kubera ko aba bavuze umuziki kuri live sinzi rero umuziki kuri live niwo tuzoba turavuze niwo tuzoteramirako kandi twashizemo abadushaka kudufasha mu guhimbaza dusanze tunakijijwe ariko n'abashoboye kuvuza ka kaziki k'urukundo n'ibiki mazi ko je ndi mu rukundo rwose abakunda n'umugore wanje abantu badakunda abagore b'akazi kabo rero yampindure n'izina urabona ubwa mbere naba nicaye hari inyuma ubu nicaye imbere uko bimeze rero Esther Nisha azodufasha hariho n'akaririmbo afise nkunda cane kaya karirimbo uzokaririmba murakabona ati voilà akakandi rero nico gituma twabashizemo hama ibindi bibazo nibaza ko vyerekeye tugire gutya yishuye ikiciwe bamubajije ngo ni hehe primaire yanyu itandukanye y'abandi kugira tubandanye murakoze cyane ngira nishyure Starboy kuri iki kibazo yambajije icambere na mbere coco DH Telecom ayitandukaniye n'izindi turatanga service de qualité ndiko ndavuga service de qualité nashaka kubabwira ibintu bisohowe neza ku buryo bugezweho dusanzwe dufise ivyuma bitandukanye biri donc biri kuri iki gihe nyene bishobora gusohora qualité nziza cyane hama ikigira kabiri mbashatse kubabwira rapidité ndiko ndavuga rapidité shatse gusigura ikintu kijanye n'umwanya murabizi ko umwanya n'amafaranga umuntu wese abakeneye ikintu kinyaruka bivanye nuko asanzwe afite izindi gahunda ziwe yego turashobora kugukorera ikintu mu mwanya muto uvyifuza mu kindi gira gatatu nusigura turagira tusanzwe tworohereza n'abakiriya iyo utari hafi urashobora gutanga commande uciye kuri mail twakwemprimira hanyuma tukakubwira wanashaka na livraison mu gihe no munsi usanga rimwe na rimwe abantu bamwe uburyo déplacement ziriko ziragorana kumbura ugasanga ntibikoroheye ushobora gushika ku biro iwacu utora ivyo bintu yego urashobora kutubwira tije burya vyango ibi nibi tugashobora kubanguka turafise amamoto turafise imiduga ishobora gufasha umuntu muri ako karere hama ikindi dutandukaniye ko n'abandi turi mu imprimerie asanzwe ashigikira cyane abantu bafise ingabire zitandukanye aha ncangira ko mvuga nti namwebwe Starboy yambajije ndazi ko vyibuka even hariho conference tugeze gukorana two turashigikira Soro turaba ni imprimerie imwe turi mu bantu bashigikira abantu bafise ingabire zitandukanye bakeneye kugira aha
ncangira ko ntumira umuntu wese ashobora kuba avuga ati ndakeneye sponsor mu gihe kanaka ndafise ikintu ngomba kulansa nkeneye ko kimenyekana cyangwa nkeneye ko munshigikira karibu cyane muri DH Telecom tuzobafasha yego mwavyumvise yuko muhawe ikaze n'abantu bafise ama microphone burya bushipo butari kamalogo y'amativi mucemo murondera abashirirego Estanish jenga nabajijwe byoroshe babajijwe bo icyambere umuntu abajije ati ngo babajije ati kuba nzoba mpari bakubaje ko uzoba hari nka ugwedengwe cyangwa uzoba waje kuririmba nzoba mpari nka Estanish mugari mu gwedengwe umva Estanish no gwedengwe birajana sigura yuko presence yanje present gwedengwe ugwedengwe house ugwedengwe ni intambo y'ikirundi donc byose biri muri musique mwongera mumbaza ngo intererano yanje muri iki giteramo d'abord ni jewe nyine wariterereye narishize ku isahani apart y'ibyo murabona iyo umuntu amaze kuba ari muri evenement urubanza nagwo ruba ari kwiwe nimba urubanza rwa Fani naje birandaba na Deste biramuraba n'undi wese turi kumwe ngaha sigura yuko intererano ziri kwinshi ziri gutandukanya ari niyo tuvugira ngaha ya ariko akuru niyo presence twumve ko twoshigikira ubundi hama ikindi kibazo cyari cy'impamvu twaje gushigikira filme kandi turaba musicien musique na filme birajana novuga yuko gukina filme ni gutanga ubutumwa mu buryo bwagutse birashobora gukina filme je nkayiririmba mu buryo bugufinya kandi murabizi yuko abakinyi ba filme barakenera imizike muri filme zabo kandi natwebwe two turakora ama video hagiye shobora kugira ati Fani nanone aske brother mu nkirira kandi so rero filme ya muzike birajana ni naza ko bitahuritse kandi yavana rigeze kuba umukinyi wa movie ya narakinye filme kera misha cheza sana acha imba actrice rero murakoze cyane ngira nivyo bakifanira binigirako caraja cabwa ngo ko abakorege bazava binjira kwaguza ico bacishu bon reka ndacishure iki inye abakorege reka ndacishure canke cishura ico bakorege iki cuko abakorege bazava bifuza kwinjira kwaguza nohimbagwa cyane mbonye abakorege bose dukora bimwe bashoboye kuhashika ego ariko hari aho twashoboye kwama invitation n'ivyo bazohashika kwaguza ariko nogerwa n'abandi banterereye bose bakaza kunshigikira kuko na mafaranga make ni 10,000 kwinjira cyangwa 50,000 na 100,000 kandi ndazi ko abantu bakina film ata 10,000 babuze 50 babuze ntagire uzoreka kuza ngo ni kubanga ata invitation yahawe abakunze ntibaherera mu mubindi nibazi ko ikere gihe cyo gushigikirana hama hari abazoba bajeje protocol n'ibindi bazobona aho bashobora gukora ayo matike hama Starboy nawe yambaje kujana na Seka nawe Cotex aho itandukaniye n'izindi Cotex ya Seka nawe iramota neza kandi ikindi naco na Cotex udasanga cabi udasanga yavyimbye niyanga nagasirimu cyane usanga nyene cyo byumva iranwa neza ntirubyimba ngo abantu ngo bamenye okay sawa iranwa cyane ikaca yumutsa kandi ikindi naco hari abantu bagenda badushingira naye yuko yikoresheje iyo Cotex ya Seka nawe utaribwa abantu bagira ibintu byo kuribwa bari mu bihe ntibasubira kuribwa iyo usanzwe ugwara ama infection irakiza n'ama infection ariko Starboy bina abizi cyane ya ego iravura n'ama infection Cotex ya Seka nawe kandi irazimbutse cyane gose irazimbutse cyane ugiye kugereranya n'izindi Cotex zisanzwe zihari ikigeretse ko muri Seka nawe tunezererwa n'umunezero wa buri wese ku buryo mudushoreye 500 ava ko tuyashira mu kigega cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi umva rero ntaho woreka gufasha ngo agure Cotex ya Seka nawe nibaza kari ikindi Marove yambajije
icizere aho cavuye ku makampani ngo banyizere banshigikire kandi ntariko ndakora movie nkuko bisanzwe. Icizere bwa mbere navuga ko ari ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana, ariko kandi nubwo ntariko ndaboneka muri filime naguma ndabayogoza kuri social media, naguma ndahari mvuga iki niki. Nubwo sindi umukinyi wa filime gusa, ahubwo ndi n'umu influencer, murazi ko ndi na best influence, kandi ntushobora kuba umu influencer utaguma uvuga nyene yokorera mu makampani yarambonye naho atabambona mu mafilme, ako barambona kandi bagakunda ibyo mvuga n'ibyo nkora. Nibaza ko ari aho icizere cyavuye. Hama Marove nyene yambaje ko data bivanye nuko nari nivuje kuzokwandika igitabo umwana wanje akagikoza akakidandaza, ko baharimwe ama pourcentage menshi ya true story mu byo nashaka kwandika mu ico gitabo. Ntabwo ari ama pourcentage menshi, ni nka 1% nirimwo, kubera ko ndacakorana izindi nzogana nshiramwo duke duke nkuko nagiye nshiramwo kuva ku zo nahereyeko z'urugendo, amahasa, umupfakazi, mubanyi n'izindi. Nzogenda nza ndashiramwo ama pourcentage make make kugeza igihe Imana izovuga ati stop, rero message wari gushikiriza nizi. Yego Destin ntabwo mfise icambere yabaje ibanga ryo kubona banshikikirwa nkuko ico nari nacishuye, navuze ko ari ubuntu bw'Imana, ariko kandi ni kubera ko nyene nari nacishuye. Ikigira kabiri yari yambaje ko atabwo mfise ko nanabimaze igihe kinini nteko ndagaragara muri film, ko abantu batazohava banyakira. Ntabwo mfise ni naco civugo ca Solution Couple, we are fearless generation. Ntabwo mfise kubera ko n'igihe ntangura gukora filme nta muntu twavuganye ngo uzunshikikire, uzonkunde, uzogira iki. Rero namba Imana kiriya gihe yarabankundishije igikorwa nari nakoze kikabankundisha, nta nkeka n'ubu Imana iracari kumwe nanje, kandi na filme nabateguriye ndazi yuko izobagarukana ikabankundisha, kandi noneho abo umuntu ntawo baje. Imana aho yateguye yuko ubutumwa buzoshikira buzotegerezwa kumushikira, rero ntabwo bamfise kuri ico. Hama wambaje impamvu abandi bakinyi twakoranye batashoboye kugaragara hano. Iyi conference de presse yari jewe, ntabwo yari y'abakinyi bose, ariko abakinyi muzogenda muganira mumaze kubona igikorwa twakoze, bazogenda bakora ibiganiro, kandi muzobahe vraiment ama interview, muzobahe ibiganiro bavuge mubamenye babashigikire. Yego Muganwa yabajije ati kubera iki tutatumiye abandi bakinyi bo mu bindi bihugu. Umve uko ubu turi muri comeback, ubu niho dutanguye ibikorwa mu bundi bwiza ubu niho dutanguye igikorwa, ariko mu minsi iri imbere bizogenda neza, kuko natwe turashaka kwagura akarere, kuko mu byo twizera ntitwizerera gukora ibintu byo ngaha muhira gusa, ahubwo turashaka ko Burundi bwacu bugera no mu mahanga. MC yambajije intumbero iyi filme yacu data. Intumbero yacu ni kwa kundi kubaka societe, guhanurana n'abajene, abana, abavyeyi iki. Intumbero yacu niyo kwigisha societe kibana. Wambajije yuko kubona nzanye abana muri game, muri entertainment, ko niteguye kubakingira gute. Abana banje ntibatanguye kuboneka muri iyi filme ya data gusa. Kuva kuri filme natanguriye ko bamenye cyane yitwa Urugendo, naho nyine abo bana babiri twari kumwe, Alasia na Joshua. Rero uko kuba muri entertainment nibaza ko atari ibintu byo bibaguye ko giturumbuka. Barabibayemwo nkiri jenyene, ubu hohore mfise n'ubamfasha kubashira ku murongo. Nibaze ko dutegereza kubabera umuvyeyi, abavyeyi neza, kandi byose bimeze neza, nta bwoba kubona bari muri entertainment. Ego natwari ibyo duhere kuri yambajije ati navyakira gute hamwe abana banje boba aba Babyloni, undi akaba umuninja.
mu izina rya Yesu fire abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana n'abakozi b'Imana kandi bakomeye cyane rero ubu Babylone n'ubu ninja nta namwe bashobora guhurira hama icya kabiri abyishambaje gishasha cyo bakiri muri data bishasha ni byinshi nico gituma tubatumiriye kuzoza kwiraba muri benshi kandi muzoyikurikirane munayipartage bishasha sinoronka ico mvuga nico nsigaza ariko ni byinshi cyane urumva ko tutoheba igihe kinini dukora amatonage tugira iki duhebe uburyo nk'ubwo turiko turaheba mu gutegura ino evenema tuzanye bya bindi nyene bishasha ni byinshi Thierry nawe yambaje mu myaka 3 ico turiko turategekanya kugira ngo filme yacu izobe yashitse ku rundi rwego mu myaka 3 inyishu zo wayirose mu myaka 3 imyaka 3 ni myinshi turiko turakora uko dushoboye nkuko nabwiye Kenti kugira ngo filme yacu ishobore kuba njab kamat natwe tube international kandi bizoba vuba cyane sikera jewe icambaje yambwiye yashyizeho ari ibanga nazo ko ari ibanga nyene nocishurira muri televiziyo yambajije ngo ubwo mubazi ibanga ryo kunyuba umutima ikibazo cy'ibanga niba kibaza nyene mugabo novuga ko yambajije ngo gute byagenze kugira ngo dushike gutegura bino bintu twarahuye turaganira fanina aramagara kuri biro nsanzwe ndumufana wiyo wala dusanzwe turi n'abagenzi apari yakati amarambwira ati icyumviro canje ngo mara gikore kucyana guki nawe nimba wumva wo binshikira muri we ni ambwira ati je nta kibazo na kimwe rero bisigura yuko mu gihe cyose nari kwamfise umwanya wo kumushigikira nta kintu nabaye ntegerezwa kuba ndahari ibyo by'ukuntu twabiteguye navyo mva nibanga nyene twarabiteguye Ijambere n'wacishu cyari cyaguri n'umunsi yo batumira mwebwe bari inama mwakwitera itero kuzobona abanyuma muri bisi baboneka ega mama baje gusa ntibakina mama bagere twigaragaza bane aba aje namwishirika hano muri VIP quelque part baramenya kuzigaragaza voilà umuzo kumutanga hayi niba atabindi ari bindi bibazo tunyarutse guys tunyarutse nitwa Imisigura kuza kuva muri itandukaniro ni rinini cyane kuko nkuko mubizi ubwa mbere nakora ndi jenyene ariko ubu turi babiri no kuvuga yuko babiri bamarana ubupfu niko abarundi babivuga ariko kandi n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umwe anesha igihumbi ariko babiri bagakinagiza ibihumbi 100 nuko ibihumbi 10 rero kubona ubunye turi babiri naho nari umwe ntibishobora kuba cyo kimwe kuko ubu ndashobora kuba hari ibintu numva ntako ndatahura neza ako nkaba mfise uwombwira ati umbona gute interera icyumviro nga itandukaniro rero ni rinini cyane kandi nkuko bivuze comeback isaba ingufu nyinshi ariko ndashima Imana ko ikiradushoboza hamica kabiri cyo gucukumbura impano zishasha mu ntara zitandukanye cyo cifuzo turagifise cyane gose nubwo bitaradukundira ko tubikora ariko tuzobikora merci okay kora ko amasaha agiye reka asubira twibutse hariya ivyo bakora atwibutse amadushi turangiye ariko reka tumubaze kujyanye gato reka tumubaze tubaza kujyanye n'irangirega benga basubamenye kama ariko murakoze cyane twabise kunoza ikibazo cya mbere cyerekeza solution kapo harimo kabo yasohotse kuba byabonetse yuko iriko barera bihamira abana biwe ariko mu Burundi turazi neza yuko imico biragoye kugira abavyeyi bazi baratahura neza yuko abana babo kubazana muri kare gukina amasinema canke mu muziki ndazi neza yuko gushika ino saha fani yararuse ama challenge menshi canke Noras bomba kritika bavuga ati bajya abana mu kumurazana muri bino bintu turazi neza abavyeyi bacu ukungene imico batureze bavuga neza yuko abana babo bakwiye kwicara muri biro bakwiye kwicara handi hagetanzwe mu buzi kanaka nakayika mumva wotereramwe mu bavyeyi bagifise kwikomplika bavuga ati bano bana nsino bashira mu kintu nk'iki cyo muri sinema kanaka ikibazo ca kabiri candekerekeza kwa Noras nica ikintu umva wotera nk'akamo twizera neza yuko tubonye cover turabona abarimvyi bacu barimo indirimbo twagiye tuboneze yuko ati
si lancement officiel ahubwo ni evenement cyangwa ni concert tutari tumenyere mu Burundi nakayi kamumva hotera abandi kazi kugira baze basidukane niyo nka kuri Sox ni merci beaucoup tugiye nako ngira dusozere ijambo na mbere cyo nafate umwanya hano muri kumagara abakunzi Estanish ari hajya watwaye ku musique murumva ko hazo hari ibintu bimeze neza cyane tunamwihanganisha uwo bita Francis Deste kubera nabuze umuvyeyi ako turaja ku marangi amarangi turazi ko bayadadaza ari benshi ubwiriza zahe katendi sigera amarangi ni menshi cyane akabijya n'akaye kumbure umuntu avuga ati aho naho nashobora ntahevye nje kururiya mu makumbure ashobore kumbira irangi ryiza yizewe kumva akabijya karuta aho dusanzwe tuja murakoze cyane nababwiye ko ishirahamwe ryacu ari Nice Paint nkuko muvyumva paint haba harimwo irangi rero muri Nice Paint nababwiye ko hari ubwoko bubiri bw'amarangi hari amarangi basiga indani mu nzu hakaba n'amarangi basiga hanze nagomba ngire ko ndanabasigurira kugira ngo nimwaza kudushorera nimuzojuragirike ngo mufate irangi ry'indani mu nzu murigende kurisiga hanze ya mbere gitoswa gloss ya kabiri kwa economic gloss ayo marangi y'amavuta uyasize ku nzu aheza ngo avyibe nk'uko musanze mubibona muri Nice Paint dufite amakarite meza cyane hari aho usanga ahandi usanga inzu ukamengo yavyize bigashishuka ariko iwacu umuje muri Nice Paint aba ari umuti ntamangira ko ndabishura kukabirya kari muri Nice Paint d'abord umugosi wacu yarikanze afite ibikoresho n'akabirya ka mbere yatanguje amarangi afite n'ibikoresho bikwiye